Abasirikare b'u Burundi barungikwa kugarukana amahoro mu bindi bihugu. Gashiruka bute bagenewe baravuga ko hari igihe gateba bakakaronka katevye mu gihe babona ko bagenzi babo bava mu bindi bihugu bobo baronswa ako gashiruka bute ku gihe. Ikibazo co bari ikihe ku basirikare b'Abarundi ako gashiruka bute gateba kubera iki? Ku by'ukuri navuga yuko ako gashiruka bute kabo barakaronswa iyo kabonetse kuko ibihugu byose biri muri ico gikorwa cyo guterera mu kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia twisunga amasezerano agenga ivyo bikorwa na cane amasezerano dufitaniye n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ndetse nako gashiruka bute niho gasanzwe kava birashika rero kagateba iyo gatevye murumva ko bikora ku bihugu byose muri rusangi nta gihugu na kimwe kironka ikindi kitaronse yavuze yuko ibindi bihugu abasirikare babo baronswa aho gashiruka bute birashoboka ko igihugu gishobora kuba kiragurana abasirikare bacu ariko hano mu gihugu cacu Burundi turaheza tukabarindiriza igikuru nuko iyo kabonetse baheza bakakaronswa uko kari rero atari gushikuza canke guhuguza nta na rimwe aho gashiruka bute karaboneka kavuye muri iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ngo bareke kukaronswa nawe nyene yavyivugiye aho kazira hose karaboneka. Ikindi novuga nuko abasirikare nubwo bari muri iyo mirimo yo kugarukana amahoro n'umutekano umushahara wabo ku kwezi baguma bawuronswa kugira ngo bashobore kuramira imiryango yabo. Murumva rero yuko ku by'ukuri ni kibazo teba ku bihugu byose byo kuronka aho gashiruka bute ariko ibihugu byose bikaronkera nka rimwe hanyuma bagaheza bagakora igikorwa bisunze ayo masezerano agenga ibyo gusahiriza mu gikorwa cyo gusubiza kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia. Hariho abakozi bakorera mu rwego rwo kwivuna abansi ariko atari abasirikare bakaba bita abateseyeme. Abo ngo barigeze gusaba gutunganirizwa mu bijanye n'umushahara kandi biremegwa n'itegeko ribigenga rirajaho ariko ngo bararindiriye amaso ahera mu nzira kandi nka bose bariko baja mu myaka yo gukukuruka none ngo habuze iki umwizero mwobahaga mushikiranganje ngo bari uwuhe? Abo rero ikibazo cabo kirazwi ndetse haragiyeho n'umugwi wo kwiga ingene botunganirizwa mu vyerekeye umushahara bisunze itegeko ryagiyeho uwo mugwi warashoboye gutanga raporo ya mbere mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka turayica hirya no hino ndetse turabaha intumbero yuko bogenda bagakora na cane bisunze intumbero ya leta yo gukura ubusumbasumbane mu mishahara mu bisata byose vya leta. Rero uwo mugwi uri ku kivi nabo nyene barabizi ko baraterereye mu gikorwa cibanze tukibaza yuko no mu bikorwa bikurikira tuzogenda twisunga iyo ntumbero ya leta yo gukuraho ubusumbasumbane bw'imishahara na cane muri abo bakozi bakozi novuga babasu kontra kuko nabo nyene benshi bari muri iyo kategori tukibaza ku kibazo cabo kizotorerwa umuti muri iyo ntumbero. Jewe umugabo wanje yapoteye muri 2020 ari tariki 10 jewe naragerageje kurondeza narabuze uwumpa iyambo jewe narakurikiranye ndahigisha narabuze maze kubura ndaguma ngaho nyene ndiyakira nkuko nasigaranye umuryango jewe ubu umugabo yarakwije imyaka yo gupasiyona rero nagomba ndamusabe basi nkuko nisigaranye umuryango abana banje bahevye amashure kubera uburyo buke mba mu nzu mpande namusaba rero ko yomfasha basi bakamu urupapuro rwa passion nkakurikirana NSS kibazo nari mfise nico nyene. Nivyo ntiyashoboye kuvuga umwidondoro wiwe ariko twashoboye kububaza turatora umwidondoro wo mushinga ntaye wiwe
yitwa Habiyakare Karaveri, akaba yarafise matricule 59 amajana 559, akaba yarirukanywe mu gisirikare c'u Burundi mu mwaka wa 2022 ndetse bivuye ku nyifato ziwe, akaba yari yararonse ibihano bihagije. Rero dosiye yiwe yerekanwa yuko uwo musirikare yirukanywe mu rwego rwo kwivuna abansi mu mwaka wa 2022.